biteshe ndisheri wawe uranyumva je ndi Bujumbura ndi Emmanuel Igo ni sawa ndagukumbuye sana kweli naruzoza ryari sese Nusange Yes, my name is Andy Kur, the MC the Ninja #1. Iyi ni Ndaho TV, imwe mu mateleviziyo iri ku kiviri kirakora ni Ndaho TV, turi ngaha TV. Twagendeye kamwe imwe mu quartier muri zone ya Kinama, tuyaga n'abanyagihugu, tuyaga n'abajene mu ntumbero yo kuryoherwa, yo kumotiva abandi bantu. Tuhuye n'umusore mu nzira, turakuramukije bro. Sawa. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Neza na neza we bakwita gute? Abanyita Aime. Nta kibazo bitweye gushobora kuyaga naho kuri no mwadusha dufata iminota 2 tuyagena gato. Nta kibazo. Yo Aime, umuntu wese arafise abana akunda. Turashaka tukowe telefone yacu wakure umwe mu bantu wo bukunda. Umugaragariza uburyo umukundamwe bivanye n'icari kuri wewe. Hari kibazo? Nta kibazo. Yego ukoresha telefone yacu wakure. Urakompoza nimero ushiraho parler hama wakure. Au parler ego Allô? Ni bon. Ni sheri wawe Aime. Nakumenya nyibwire. Ni Aime sheri wawe. Gute ushaka kubagira sheri wawe ukunda? Ni wewe, sorry sinakumenye. Sheri naye nagukumbuye cyane. Niyo mpamvu naciye kuri phone yindi, phone yanje yazimye bebe. Yo nanje nanumva ndagukumbuye no ko akaterone. Je ndiho juste uno musi nshaka tubonane kubera ko ndagukunda cyane, nagukumbuye niyo mpamvu naciye no kuri telefone. Na umbabarire mugabo. Salut bro, umeze neza? Yego ni bon nam. Natwe ni bon turashima, nizere ko atakibazo kukuvugisha gato. Oya nta kibazo bro. Turashaka tugusabe service tufise ikiganiro kuko dukora turi live kuri Ndaho TV, turi mu ntumbero yo kumotiva abantu, kuryohera abantu. Umuntu wese turazi ko afise abantu abakunda, mama, papa, sister, chérie, koma kwa. Turashaka udufatire wakure nimero ucishije kuri telefone yacu, ufate nimero, compose nimero wakure umwe muri abo bantu bawukunda, ugaragaze kumwerekaho neza na neza kumukunda. So nta kibazo. Yego. Twagiye. Umengo biragoye kubona. Ntibigoye kuko uramukunda kandi dushaka turambega avyakira gute mugiye kumukunda ubishije ku indi nimero. So nta kibazo. Allô? Oui. Mais écoute. Mais c'est bien. Ego ni Saidi. Oui? Awe ni sawa. Ego ni bon ni Saidi wa mwana wanyu. Ego nashaka kukubwira uko ndagukunda sana, urimere wanje ndagukunda sana. Ego mama, I love you mami. Sorry bro. Sorry. Umeze neza? Fresh. Uraberewe brother. Okay kweli. Neza na neza basanzwe bakwita gute? Cheni twa Adonis, Washington canke Adonis Burundi. Tusanze ku bibuga cy'umupira n'ikindi ntazi uko bita, woba waje gukina canke kurorera? So ndafise abajama ngaha anya naje kubashigikira bagomba kine match. Turi live kuri Ndaho TV, nimbatari tutakugoye cyane ku cyubahiro cya twashaka dukore ikiganiro nk'umunota umwe cyangwa iminota 2. Ntangorane. Twashaka duhe telefone yacu wakura umwe mu bantu ukunda. Umugaragarize ko umukunda biciye mu cyari kuri wewe cyangwa biciye mu kumufata wewe no kumwakira. Hari kibazo? Uvuze wo nkunda ndashobora umwe mubo ukunda. Sawa ntangorane. Twagi
ukoresha call telefone hamushireho parler kugira ivyo akubwira tubimenye. Shiraho parler nego shira ku gutwi umugaragarize ko umukunda. Huh? I'm the Adronis. Nagomba ndakubwire ko ndagukunda tu. Nagomba ndakubwire. Ni sawa? Ngo ni sawa. Umeze neza? Yego ni sawa. Hama akubwira ati urinde ucubwira ati ndi nuze sheri wawe uca umubwire ijambo ubona ko ukoresha mu kuboneka ko umukunda sivyo? Tugende rero. Mwandike telefone, tora telefone. Biteshe. Ndi sheri wawe. Ndi sheri wawe uranyumva? Je ndi Bujumbura ndiye manywera. Ni sawa. Yego ni sawa. Ndagukumbuye sana kweli. Naruzoza ryari sese? Je ntangurane uzoza. Mbe tuzomarana iminsi ingana gute? Tuzomarana nk'indwi zibiri. Shaje ndagukumbuye gose kwera uzorabuze nyene usange. Ndakuramukije bro. Ndakuramukije nanje. Meze neza? Meze fresh. Turi live kuri Ndaho TV kwiteka ryanyu turasabye iminota 2 dushobora gukora iganiro mu ntumbero yo gukora neza. Ntangorane. Mundi neza neza witwa gute? Cheni to Island Jerry Fox. Eri twashaka tuguhe telefone yacu wakura umwe mu bantu ukunda wari we wose ushobore kumwibwira hama kumbura shaka gukanguka abonye nimero atari gwa ariko umwibwire ndetse unamubwire ko umukunda ica ku izina ryose donc kuco mufana cyose hari nikimwe Naso. Tugende? Tugende. Hello? Pipi bro, meze fresh. Oyo ndi Foxy man. Meze fresh no? Wandaki. Karaza hiyo mukare. Ino ni fresh. Ni fresh wana nakuva kukia ko ndagupenda sana ndaki. Cyane. Ni kumwe muri mu mikino no. Acha we fresh.